biruta kuko jewe ngiye kwa data, kandi icyo muzosaba cyose mu izina ryanje nzogikora, kugira ngo data ashimagizwe mu Mana. Nimwagira icyo musaba mu izina ryanje nzogikora. Iryo ni ijambo ry'Imana. Mwene data uri ngaha, ijambo ndakuzaniye nuko twokwizera Uhoraho tukongera tukamusaba icyo dukeneye cyose. Haleluya. Gira uwo muri kumwe utisaba icyo ukeneye Imana. Saba icyo ukeneye Imana. Saba icyo ukeneye Imana. Jewe kisaba ukakibwa. Haleluya. Ariko saba icyo ukeneye Imana. Icyo bidusaba ko tumwizera. Haleluya. Iri jambo rivuze ngo ni ukuri ngo niyo wanyizera. Haleluya. Unyizera icyo asaba cyose azokuha. Haleluya. Ijambo riradusaba ko twinjira ibyina by'ingwego tukumva yuko twizeye umwami wacu. Haleluya. Haleluya. Biradusaba ko mu mwemu twumva ko turi muri Kristo kuko twizeye icyamuzanye. Haleluya. Haleluya. Twizere bene data, duheze dusabe aratuha byose kuko byose. Haleluya. Ijambo ritubarira yuko ngo byose byaremewe kuri we, kandi ngo yahawe ububasha bwo kubiganza. Birasubira rikatubarira ngo kandi byose ngo niwe yabiremye. Haleluya. Ngo niyo twamwizera rero ngo dusabe icyo dushaka cyose ngo arakiguha izina rye. Haleluya. Nkundira bene data, ndabashikirize n'iyi mirongo kuva ku murongo wa 15 twasome twumva icyo Imana itubarira, ushikane ku murongo wa 19. Yesu asezerana kurungika mwemu. Murongo wa 15 uravuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagezwe byanje, nanje nzosaba data nawe azobaha uwundi mwiza ngo azobane namwe ibihe bidashira. Muri iyo mwankunda, iyo twakunda Yesu Kristo tugaheza tukamwizera ngo azoduca tunyika namwemera. Haleluya. Uwo mugabo niyo twamukunda, twamaze kumva yuko twomwizera tugasaba icyo dushaka. Ubu navuze ngo niyo mwankunda ngo tuzokwitondera ku byagezwe byiwe. Haleluya. Haleluya. Ngo nanjye nzosaba data ngo nawe azobaha umwitsa ngo azobane namwe bigashira. Ngo niwe mwemu w'ukuri w'ab'isi badashobora kwakira. Haleluya. Mwemu yera ab'isi ntibashobora kumwakira kuko batubaha ibyagezwe byiwe. Haleluya. Uwo mwemu iyo twemera Yesu Kristo tukongera tukagendera ku byagezwe byiwe, tukongera tukamwizera, ngo azoheza abane natwe. Uwo ngo ab'isi ngo ntibashobora kumwakira ngo kuko batabigenderamo. Haleluya. Haleluya. Ngo ntibashobora kumubona ngo kuko kandi ngo ntibamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Haleluya. Mwebwe abemera Imana, mwebwe abemera Yesu
murazi mwemu yera kandi azobana namwe ari kumwe natwe kuko tugendera mu byagezwe byiwe tugaheza tukabyemera. Haleluya. Ngo tubyemere ibyo rero ngo duce dusaba icyo tugomba cyose ngo araheza kiduhe. Haleluya. Ku murongo wa 18 bavuga ngo Bibiliya iratubarira ngo sinzobasiga n'imfubyi nzoza kuri mwebwe. Wasigaye igihe gito ab'isi nibabe bakimubona ariko mweho muzombona kuko ndiho namwe muzoba. Yesu aratubarira yuko ariho kandi natwe ngo tuzoba. Bidusaba kumwemera, bikadusaba kumwizera, bikadusaba kugendera mu byagezwe byiwe ngo duce dusaba icyo dushaka ngo cyose arakiduha. Uwo mugabo tumwemere, tumwizere, tumukunde, tugendere mu byagezwe byiwe. Ndabifuriza bene data ko twoguma mu byagezwe by'Uhoraho, tukongera tukabigenderamo, tukongera tukamenya kumusenga kandi tukamusaba ibyo dukeneye ngo arabiduha mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu atugirire neza, abane namwe shengero, abandanya dukomeza mu rukundo rwiwe, we mu wiwe abandanye aturongorera mu kugendera mu byagezwe Uhoraho.